Ngabaca bamukorera entretien kandi hariho umwanya wa entretien uba watanzwe na organisation ubari minota ngahe ça dépend na règlement ubona nka bajya ko hajya bafite timing ari imodoka ziri exige ziteza gukina championnat d'Afrique ariko zisaba uburyo bunini uburyo bwinshi nicyo gituma ubona abantu bari barakina championnat d'Afrique ari abantu barabyona ko ari abantu biteguye kandi bafite uburyo donc urumva les conditions uziramplisa ukaburamplisa nuzenya ivyo reglement ivuga ya championnat d'Afrique uriyandikisha mukaja muhigana n'abandi. Woshaka kutwidondora ukaturamukiriza n'abakunzi bacu n'abakunzi banyosi ndaramukije abanywanyi bariko barakurikirana ITV n'abanywanyi bakunda rari nitwa Alain Frank Avamahanga muri federation ya rari ndi vice president wa federation nkongera nkaba commissaire technique mu bijanye n'ibintu by'ubuhinga yo gusuzuma amamodoka no kuraba yuko imodoka zikwije ibisabwa kugira ngo zikine. Uvuze federation ya rari mbega ubundi hari itwaga muri federation au niveau mondial itwagwa na Fédération Internationale Automobile yitwa FIA. FIA. Okay, murakoze cyane. Tubona mwambaye amajire adasa nagenda bona abafise amajire ya orange, blanc, noir, rouge, bordeaux bitandukanye. Mu busanzwe muri rari discipline zihari ama n'ama departement aratandukanye ku buryo niwabona bambaye amajire ya orange ari abantu bitwa aba safety officers ariho aba bambaye jire zera ni medical donc abajeje amagara abambaye zirabura nk'iya nambaye twe tujejwe gukontrola imiduga gukurikirana imiduga ngaha hanye surtout rari gitangura igikorwa cya mbere gitangura nitwe tugitangura cyo gusuzuma imiduga kwikwije ibyangombwa haba tukaziha uburenganzira bwo kuja abakomisari nibo babitangura canke abo bateknicien tubona abateknicien benshi bari ngaha baba baje kugira ikibaba imodoka yari yose itekezwa guca kuri aba bateknicien bose canke bigenda iyi modoka en fait chaque véhicule ifise équipage urabona nk'aba par exemple bafise équipage bafise imodoka yabo nk'abarindiriye umukinyi wabo yagiye kuri tere ashitse ngaha afite abamekanishe biwe urabona ko bambaye n'ama uniforme yishe ashitse ngaha baca bamukorera entretien kandi hariho umwanya wa entretien uba watanzwe na organisation ubari minota ngahe ça dépend na règlement ubona nka bajya ko hajya bafite timing barafise ijya horloge najya nako basetinze 30 minutes no kuvuga ko imodoka ishitse baca ba chronomètre donc 30 minutes jusqu'à 0 baba bahejeje 30 minutes jusqu'à 0 imodoka icisubira kugenda cica mu manuzanya ategekanije ma etape yandi soit refueling zone hari ahijya niho zimwe bitoro hari ahijya na hariho refueling end zisohoka iyi disposition y'ingene imodoka zinjira ona nk'hariya hari imodoka zishitse zivuye mu mapiste hajya zishika hajyanye umwe wese arafise temps yiwe arafise umwanya wiwe ategeza gukurikiza muri carnet ko chaque équipage bifise carnet bafashe iyo carnet nayo iyo carnet niyo gupointa amanota n'umwanya baba bahaye bategereza kugenderako ubona chaque véhicule birimo le pilote le copilote abafise amanota yaho baca abafise rero n'igitabo tubacitwa roadbook tuba twarakoze kijanye nibarabara bacamwe ni au niveau mondial canke abari ngaha national gusa iyo carnet mukora ni mwemwe canke ni kwisanzwe carnet mu bisanzwe bivana na competition iyariyo n'amabarabara na rari iyariyo bivanye n'igihugu amabarabara bacamwe règlement au niveau national règlement au niveau régional aussi. Okay, waruri kurambwira ama-championnat atandukanye none ayo ma-championnat hari ubwoko bungaye bw'ama-championnat imbere ya byose imbere yuko tumenya n'amareglement muri rari harabaho championnat national
hariho championnat au niveau de l'Afrique nk'iyi tuba turakora hano championnat d'Afrique na championnat du monde muri rari zisanzwe tworganiza mugabo reglement ziratandukanye nk'amategeko makuru abaraya amategeko makuru en fait turabona rari comme sport automobile mu cyongereza bavuga ati is a very dangerous game. Donc c'est très dangereux, c'est un jeu très dangereux kuko urabona vitesse bakoresha mu kwiruka hashobora kuba ama accident bakagira icyo baba canke hakagira uwo bagonga cyangwa bakagonga inzu y'umuntu cyangwa bakagonga ibitungo cyangwa bakagira ibiki. Icyo bituma ubona dufite ama ambulance abaringa avec les docteurs bari qualifiés. Mu bisanzwe ikintu cya mbere muri rari dushira imbere ni sécurité, ni safety. Urumva ni ukuvuga ko le pilote doit être sécurisé, les spectateurs bakaba sécurisé bagasuiva icyo bita nuzenya spectator guide. Izo turazitanga mu manuzenya mu ma media cyangwa mu bitabo kugira ngo abspectateurs barespecte ordre kuko turafise abantu bari mu hari mu mapiste tuba twashizeyo ari abo twita nuzenya spectator marshals. Ce sont des contrôleurs bita aba spectateurs. Hariho aba chief commander, hariho aba sécurité bo muri police nationale, hariho armée aussi qui nous aide. Donc nous kuvuga ko la sécurité kandi urabona turabariza gutya mu mapiste uburyo ahantu hari utu impasse atamunyagihugu ashobora kuhaca yinjire muri piste kuko ubonye ahantu imodoka ziriko zirakinira haba hugaye nta wundi muntu arengana ashobora kwinjirayo. Bihora bishika urukino rwa hari rugahagarara bigenda gute kugira bihagarara haba habaye urukino rwa hari ugira ngo ruhagarare rwatanguye swati habaye accident akagira umuntu apfa rirahagarara wari we wese agonzwe n'imodokari yarari rirahagarara ari umu officiel ari muri organisation akaba ari muri reglement rirahagarara tuca uvuga ngo umu officiel ari muri reglement ni uyu officiel ni kuvuga n'abajya ba pilote n'abandi umu officiel ni umuntu wese ari impliqué muri rurukino akaba yegukira federation ikaba imuzi muri igikorwa ariko arakora bishitse nk'umu officiel akagira ikibazo agapfa rirahagarara. Imodoka twabonye zigenda ku manimero hariho nimero 1 nimero 2 nimero 3 bigenda gute kugira bazipange nimero hariho nuzenya ngizi zikoze afite ngaha tugo tugira ni championnat d'Afrique mugabo kubera harimo abantu batafise uburyo n'ubushobozi bwo gukina championnat d'Afrique harimo na championnat national donc n'ama championnat abiri ariko abera rimwe ni ukuvuga yuko les numéros que tu vois nk'abajyanye bari muri championnat d'Afrique il y a des numéros basanzwe bafise bivanye na ntuzenya n'amahigano bamaze kugira hama izi za championnat national les numéros tuzitanga sero amaklassement bagiye baragira ko bagenda barutanwa gutyo hama no muri rari yose que ça soit championnat national hariho kategori z'amamodoka zitandukanye ayo makategori hariho 4 roues motrices hariho 2 roues motrices muri 4 roues motrices hariho groupe N groupe S urumva canke modified vehicle. Urukino rwose ruragira amakosa makuru yo muri rari naya amakosa agizwe nande agizwe n'abakinyi abapilote amakosa ya mbere kenshi tudakunda gutorera ni kudakurikiza icyo twita safety donc icyo twita la sécurité kuko ici muri rari que ce soit nous les pilotes les organisateurs cyangwa n'aba spectateurs tubabwira yuko dukurikiza safety hajyanye ari ikintu twita safety gears muri rari ni combinaison bambara kuva ku birato kugera kuri casque hariho hands iprotege amagufa yo ngaha hariho casque nijye nako ndakubwira ati twebwe dushira imbere cyo twita safety c'est la sécurité
global igize iyi rari. Donc tout le monde doit respecter le safety. On a nka par exemple ngaha turi muri parc d'assistance. Hariya hirya urabona ko hariho ibitoro. Biriya bitoro harimwo essence, harimwo n'ibitoro bya nuze bya gaze by'indege kwa. Ngaha muri assistance c'est strictement interdit kuhanywera itabi. Urumva n'imodoka igeze muri iriya zone ya refueling zone that we call it tuyita refueling zone hajya imodokari urayizimya iri kwiramo igitoro iheje no kunywa igitoro barayisunika bakayakiriza kure kugira ngo ntihabe insanze. No kuvuga ko umupilote wese ategezwa kuba biza atabikoze uko arashobora kuba araba disqualifié kuko d'abord imodoka igeze muri iriya zone ushobora kugurura imiryango bakarifuringa imodoka izimye kandi abarifuringa barafise nuze protection bambara na combinaison bagomba kuba bambaye pour éviter des incendies canke izindi mpanuka imodoka yo anti-incendie teza kubiringa yonye ni obligatoire itahari abarorerezi bo muri FIA bari ngaha uko hariho abarorerezi les observateurs bari ngaha baza gukurikirana no mukino hariho ikintu twita safety plan. Safety plan ni plan ya sécurité globale ya rari n'ingene rari igomba kugenda. Iyo modoka tuba twayishizemo muri iyo plan iteza kubirimwo kuko ni obligatoire n'amategeko ya FIA niko bivuga nk'imwe ngaha hari indi iri hanze. Umuntu aba umushampion ngaha muri nk'ubu dufata nk'akarorero nk'uzoba umushampion muri championnat d'Afrique 2025 iyi rallye international 2025 bica biherera acaja championnat national ou championnat international championnat d'Afrique championnat d'Afrique basi kugira ubu umushampionnat uje muri championnat d'Afrique bigenda gute? Bon, championnat d'Afrique bisaba d'abord bisaba kwiyandikisha ama ikindi bisaba ari imodoka ziri exige ziteza gukina championnat d'Afrique ariko zisaba uburyo bunini uburyo bwinshi nicyo gituma ubona abantu bari barakina championnat d'Afrique ari abantu barabyona ko ari abantu biteguye kandi bafite uburyo. Donc urumva les conditions uziramplisa ukaburamplisa nuzenya ivyo reglement ivuga ya championnat d'Afrique uriyandikisha mukaja muhigana n'abandi. Dufate nk'umushampion mu Burundi arashaka kuca yiyandikisha umwanya wari wose canke hariho igihe nko mu mwaka bakavuga ati hari igihe cyo kwiyandikisha mu championnat d'Afrique. Bon musanzwe ubona nk'ubu duhejeje aha musanzwe nous sommes avant dernier ya championnat d'Afrique. Ni kuvuga ko championnat d'Afrique baheruka kugirira muri Kenya mu Rwanda bacaza mu Burundi ubonye acaja muri Tanzania. Ni kuvuga ko championnat d'Afrique iheze acaba icyo bita prize giving donc remise de prix ibera muri FIA hanze baca basora icyo bita calendrier ya l'année prochaine. Umva rero calendrier ya l'année prochaine isohotse bagaca bavuga ati izohera muri igihugu hereza amagaca bari umwanya wo kwiyandikisha mu gihe ukuze izo condition basaba ukaba wiyumva ko bishoboye uriyandikisha nawe kubuza. Iyo championnat muri championnat national nayo championnat national hariho règlement national au niveau national de la fédération au niveau national naho nyine igira règlement yayo soit on fait igatogwa na twebwe dutwara fédération hariho règlement mugabo tukisunga uco bita règlement régional ou règlement national tugashiramo amategeko évidemment ko nagubwiye ko ikintu cya mbere muri rari ni safety tugashiramo iyo règlement tukayikora ama abantu bakiyandikisha cyo gituma uvumva règlement ivuga ati ABCD hariho règlement national hakabaho na règlement ya rari icyo twita règlement supplémentaire bayita supplementary regulations mu Cyongereza. Ni kuvuga chaque rari iragira règlement yayo mugabo yisunga kuri ya règlement national. Okay, mu mikino yose myinshi harabamwe abarbitre muri harabamwe abarbitre babita abarbitre hariho abacoach bakoca abantu aba pilote hama aussi harabaho babyigira bigigwa harabaho ama entraînement en fait
si tu dis arbitre muri rari ni birebire kuko rari iyo itanguye harabaho direction de course hariho directeur de course hariho le commissaire donc turafise icyo bita collège de commissaire collège de commissaire ni abakomiseri bose bari mu bisata bitandukanye nkaje ndi commissaire technique urumva ndafise iyo rari itanguye apara uko ndi vice president ndafise ikindi gisata ntwara rari itanguye ni ukuvuga ko je ntwara commission technique twere dukora contrôle technique ubusanzwe uri umutekinisiyeni abantu baba baravyiga ubwo do preference byo byiza baravyiza mugabo naho wowe utize technique kuko muri contrôle technique turafise turakontrola n'impuzu ziba zifise date d'expiration ziba zifise ibiki tugakontrola imiduga mugabo iyo hageze kuri technique y'imodoka byiza bisaba ko uri umutekinisiyeni w'imodoka sasa rero urumva kuri icyo cy'abarbitre novuga yuko je ne sais pas comment je peux me comparer na football cyangwa hariho aba stage commander baba bari mu mapiste hariya habera amakuru bajya birasira yuko safety iri kurakurikizwa hariho ubona nka bajya bari hajya bajya n'aba timing marshal n'aba timing marshal urumva ni ukuvuga yuko haba hariho donc urumva ni amadepartement menshi novuga yuko ari nka les arbitres dukurikirana mugabo umwe wese aba afise nko mu modoka par exemple muri izi modoka chaque véhicule irimo équipement ya tracking nk'ubu yigarukije muri entretien ije muri entretien muri course iraje muri entretien kugira ize gusubira mu yindi nubona hajyaye ko hariho bamaze guchronometra donc ira 30 minutes ya service urabona ko abamekanisiye biwe baca batangura gusiganwa n'umwanya haje mu mekanisiye wese arafise icyo ajeje hari uraba amapine hari uraba moteri hari uraba boîte de vitesse hari uraba ku buryo uwo mwanya baba bamuhaye bawurespecta imodoka igasubira kuyiruka reka kugira ngo cyo turangiza tukuribere amaprix bica bigenda gute muba yabaye mutanga amaprix ku bantu babaye abambere ryari harabwa iki baronka niki bo twebwe musanzwe rari apart safety canke biki hari icyo twita timing rari n'umukino w'umwanya il faut respecter le temps bavuga ati départ yawe ni 10h05 ni 10h05 bagusize ubuvuyemo oya unacerewe ni penalty uje ava même uje ava ni penalty il faut respecter le temps donné umwanya baguhaye uteza ku respecta ku buryo rari korwa ku mwanya kuri timing kuko abanye bagiye gufata départ ariho départ na arrive hariho aba contrôleur baba bari hajya tubita timing marshals bara chronometre hajya modoka irafise equipment twensaramo rarita itaratanga turi muri contrôle technique ni tracking device yo gutrackinga imodoka iki amakuru départ hariho hari indi appareil ya chronometre chronometre umwanya na hariya kuri arrive ni ukuvuga yuko iyi modoka ifise equipment iri kuri satellite ku buryo umwanya wiwe turawukarikira ashitse automatiquement muri bureau muri HQ barabona aho yaciye bakabona n'umwanya yakoze hariya nyaro abakomiseri bagejwe lota baca bandika umwanya yagize ukuvuga ko mu gusumbana basumana umwanya no kuvuga ko nawo woshiko nkaho yagiye ubwa mbere ashitse ubwa mbere mugabo arafise intervalle y'umwanya yagize bategezwa kuca barabonye yego no mu gutanga amanota rero nivyo muraba amanota turaba warushije ubundi mu kurushanya kuko urumva nitubarekurira rimwe yego imodoka irashobora gushika kuri départ umwanya we nimba ari 10h top iyindi turashobora kwirekura 10h 3 minutes iyindi 10h gutyo bwagenda basomana 3 minutes muri 3 minutes bivanye n'ibirometero bagiye kwiruka nta numwe ashobora gusanga uwundi mu nzira ntibikunda kiretse imodoka yahagaze ikagira accident mu nzira cyangwa ikagira ibindi bibazo cyangwa ibibazo tekiniki igahagarara
niho ishobora kuyicako naho ubundi nta hantu bashobora guhurira donc baraba umwanya w'uwa mbere uwa kabiri n'uwa gatatu kugera ku wa nyuma kugera abaronka ubushimwe abaronka ubushimwe urumva ubushimwe rimwe nakubwira nko muri championnat d'Afrique twe icyo dukora ngaha tubaharurira umwanya bagize twawuronka muri EFI hariho les observateurs ba EFI bari ngaha ils sont là pour coordonner no observer no kuvuga yuko umwanya wabagize cyo turonka hanze bacawushira muri mu madone yabo no kuvuga aho yakinye hose championnat d'Afrique umwanya yagiye aragira bagenda barawuteranya à la fin bakavuga ati uwatsindiye championnat d'Afrique n'uyu ama muri championnat national turafise amaklassement urumva hariho classement nakubwiye ntuzenya 4 roues motrices kuvuga imodoka ikwega imbere n'inyuma 4x4 traction akabaho na 2 roues motrices ama no muri 4 roues motrices hariho amakategori hariho class groupe N groupe S canke MPV bivana na regrema national canke regrema ya leta turagira pour classement tukaza dutegura ibikombe ari ibikombe bya batatu ba mbere bivanye n'umwanya c'est-à-dire uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu muri championnat national hama hagacaho classement general iyo rari wabaye uwa mbere muri 4 roues kugera muri deuxième bose bafite amanota agacaho tanga ibikombe 4 2 na classement general no kuvuga rari yose uko yagenze abapilote bose twabonye kuva dushika ngaha nta mu pasoni twigeze tubona mu birabujijwe muri seyabe nibyo buzwa kubera ahubwo mu manama twama dukora twama duhimiriza ahubwo abagore ko bo bijamwo kuko no muri EFIA ari igisata cyitwa Women in Motorsport ico gisata cyama gisaba yuko abagore ahubwo participa cyane mugabo mu Burundi abagore benshi cyangwa abakobwa ni gake babizamo harafa pasi hari yigeze kuza guparticipa yitwa Bianca yabaye wakanga sinibuka ariko kameme byari yaraparticipa gikuru no guparticipa musanze muri rari gikuru no guparticipa ugaheza mbeko ubushatsi wari wose arashaka kuza kwiyandikisha muri hari wari we wese no kwiza ibyangombwa ibisabwa ibyangombwa nta mahera nta makosa bisaba nta araza kitura umuntu wese aje kwiyandikisha kugira ngo aje muri rihiganwa ateza kugura lisansi lisansi CPA akariha lisansi iyo lisansi abari ni motoriza kwiruka akaba yerekana ko ari couvert par la fédération wego canke club iyo bari mwavamo muri East Africa dufite abagore bangahe bari bakana muri East Africa muri championnat d'Afrique harimo abagore bangahe muri championnat d'Afrique nta mugore n'umwe arimo muri gusa mu myaka iheze hariho abari bahari hariho n'abari baba copilote benshi nko muri Kenya les femmes pilotes ni benshi muri East Africa hari abagore batwara imiduga ya rally ni benshi cyane gusumba ibindi bihugu no mu Buganda bari yose mbega izi modoka ziriko ziragenda ziruka uko zishaka dimwa ku birometero ibyo aribyo byose ziruka ku birometero byateguwe na fédération bivanye na championnat chaque championnat irafise règlement ikagira n'ibirometero igomba gukora Frank merci beaucoup ngira cyari kumwe mwakoze reka tubareke mu bandanya akazi kanyu tuzosubira nibaza ko abo twariko turagani abariko baratwumviriza barafise kamwe ikintu bungutse gusonga urumva ufise ikibazo ca rari ukaba ushaka kumenya n'ibindi bisumba canke ibiki bazoshobora muri commentaire babibaza bashaka kuba nimero yanjye ya telefone ubu urashaka kugenda uyivutse ni 68 69 70 28 canke 79 958 836 umuntu yoba yifuza no gutangura rari canke kuza kudufasha mu ba officiel ashaka gufasha rari turamuhaye karibu
n'uwo bashaka kwiga rari baravyiga hariho rari school bavyigira ngaho mu Burundi birahari mu Burundi nta bihari ariko hariho abahinga par exemple nka Valeri Bukera ni umushampion mu Burundi kandi akuze washitse hari igihe iyo bamwituye abapilote bandi bataragira experience arakunda kubaha amakuru akabigisha akabaha impanuro gutyo.